Only football can make you feel like this. Yes, reka ansubire ndabaramutse aho bukeye aho bwije ndabwiye ntimwiriwe turi kuri Iwacu Top TV mu kiganiro Iwacu Sport News turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 ukwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2021 tukaba tuje n'amakuru y'inkino ayazindutse aravugwa hirya no hino kw'isi aho tuje kurabira hamwe ingene vyifashe nkaba nongeye kubaha ikaze abasportif mwese muri rusange aho muherereye ndababwira nti kaze je muri kumurumva ndi Jean Paul Dunia ndi kumwe na mugenzi wanje hano Jibril reka rero mukanya cenza n'incamake y'amakuru tugiye kubashikira. Yes, nkuko rero nababwiye ikiganiro c'inkino Iwacu Sport News kuri Iwacu Top TV tukaba tugiye kubabwira inkuru z'inkino ziriko ziravuga ku isi yose aho tujya guhera ngaha iwacu mu Burundi turaja guhera kuri equipe serukira gihugu intamba mu rugamba aho ubu tuvugana hariya ku mugabane wa Buraya ni mu gihugu ca Turkiya aho bariko baritegurira inkino za gicuti bakaba bazokina n'igihugu ca Comor hamwe n'igihugu ca Myanmar n'igihugu cahoze citwa Birmanie uko tuvugana rero muri kano kanya abakinyi bameze neza turaza kubabwira idonido ingene vyifashe hariya muri Turkiya aho umumenyereza Jimmy Ndayizeye amenyesha yuko abakinyi bose bameze neza cyane atanumwe akwaye turaja kuhava turabire hamwe muri championnat national Premier League mu cicaro ca mbere no muri Ligue B mu cicaro ca kabiri aho ibindi bihugu biri muri ivyo bita FIFA International Break Burundi ho kubera twamaze kuvamwo ibindi bihugu kubera rondera itike yo kuzoja gukina muri Coupe du Monde muri Qatar muri 2022 ariko mu Burundi ho kubera twamaze kwiviramwo ubu baca babandanya na championnat turaja kuva rero mu Burundi tuje muri Afrika naho nyene turabira hamwe ngene inkino zagenze ibihugu vyinshi biriko biresurana barondera itike zo bashikana hariya muri Qatar mu mwaka wa 2022 turaje kuva no muri Afrika turabire hamwe muri Amerika Latine muri Amerika du Nord bita CONCACAF turabinye inkino zagenze namwe bariko barondera itike tubashikana muri Qatar mu mwaka wa 2022 tuje i Burayi nabo nyene bariko barondera itike izo bashikana hariya muri Qatar mu mwaka wa 2022 aho nk'igihugu c'Ubudagi caragi cihanije igihugu sindacibuka neza ariko ibitsindi 9 ku busa byo turaza kubabwira urano makuru yes ni igihugu ca Liechtenstein yes Liechtenstein yaraye iriye ibitsindo 9 ku busa urumva ko ari ibintu by'imboneka ribi akanyene kadukunda turaja kuvuga n'amakuru avugwa hanze y'ikibuga aho muri FC Barcelone Xavi yamaze kwerekanwa nk'umumenyereza mukuru wa FC Barcelone turaja kubabwira amakuru avugwa muri Barca aho yazanye amategeko aremereye sinzi ko bizova bimuhira ayari makuru naho equipe ya Aston Villa yamaze kwerekana umumenyereza wayo Steven Gerrard ibintu mu legendary wa Liverpool ngira ngo abafana ba Liverpool bakera baca bamwibuka yamaze kwerekanwa rero nk'umumenyereza wayo mukuru kandi nibaza yuko no mu mwanya utari muto cyane no muri Norwich City ziza guhindura umurisho aho umukinyi wahoze ari umukinyi wa Chelsea canke yahoze ari umumenyereza mu legendary wa Chelsea Frank James Lampard aza kugirwa umumenyereza mukuru wa Norwich City reka none ngenda bahe ikaze mwese ndababwira nti kaze mu kiganiro c'inkino Iwacu Sport News kuri Iwacu Top TV mukanya turaje mwidonido yes Jibril reka maze ndaguha ikaze nawe uramutse abakunzi ba Iwacu Top TV cyo twigira mu video ry'amakuru yacu murakoze cyane Kumikaze Paul abakunzi ba Iwacu Sport News ndabaramukije cyane nibaza ko muteze amatwi aho muri hose aho bukiraho bwije mwese bo turi kumwe n'iki kiganiro nibaza ko turi sawa kabisa ya ndabona umeze neza waramutse neza ifashe ni zose wambaye neza cyane physical fit yes merci kabisa okay kuri mikoro rero turi kumwe na Nije Jean Paul Dunia Le Monde turi kumwe na Jibril kuri kamera ni MC Mango ariko ratuma aya mashusho agenda neza nkuko muyabona
mu buhinga bw'ivyuma ubutuma aya majwi nayo agenda neza ni Bizmung Twaibo. Reka rero mwese ndabashimiye cyane nongera ndabaha ikaze. Gira ngo twohera kuri equipe sekera gihugu intamba mu rugamba aho amakuru arushikira abakinyi 22 bahamagawe n'umumenyereza Jimmy Ndayizeye. Reka rero duherako abanyegori ni Nahimana Jonathan akidina muri Tanzania, Ndikumana Justin akidina muri Kenya, Arakaza Mark Artil ushika ubu nta equipe tuza fise, Marco Weymans, Ndize Eric abana ba defenseur, Musa Omar akidina muri Kenya, Nzeyimana Philippe Oslav akidina ku mugano wa Bulaya, Ndayishimiye Sufu Nyange akidina muri Turiki, Ndiwarugira Christophe nawe abana bakinyi bo hagati, Bigirimana Gael, Nzigama Sabo Steve muri Namungo muri Tanzania, Irutingabo Mike Trésor bakinyi bo hagati, Irakoze Picler Shimirimana Jospe Saidoni bazonkiza abana bakinyi bakinira hagati basatira. Abakinyi b'imbere ni Saido Berahim na kapitene w'intamba mu rugamba, Amis Mohamed akina hariya muri Arabie Saoudite, Fisto Abdul Razak akina mu gihugu ca Misri, Ami Cedric Kanakimana Bienveni na Bigirimana Blaise nawe nyine asanzwe akina mu gihugu ca Tanzania mu equipe ya Namungo. Akaba arabo bakinyi 22 bajanye n'umumenyereza Jimmy Ndayizeye hariya ku mugano wa Asia ni mu gihugu ca Turiki. Ndamenyesha ko Turiki mu vya football itwarirwa i Burayi ariko muri politique canke se aherereye iri muri Asia. Akaba arabo bakinyi rero umumenyereza yashoboye kwitabaza kugira ngo azoshobore gukina izi nkino zibiri za gicuti aho bazokina n'igihugu ca Comore hamwe n'igihugu ca Birmanie nako ucarahinduye izina ni Myanmar igihugu cyitwa Neymar. Yes, tukaba tuja kubabwira amateka y'ibihugu bibiri byose tubabwira ukuntu bimeze. Ngira ngo mugenzi wanje hano Jibril ashobora kuvuga kuri runo rutonde akavuga ati nawe akagira ikintu arashikirije bivanye n'aya mazina ariko arabona ngaho imbere yacu. Na mazina akomeye cyane nikimenya amenye urabona ko nta mukinyi n'umwe akina muri champion yo ngaho bose bikinira hanze gusa. N'abantu ubona ko dufitiye icizere bagiriwe icizere kandi batanga n'icizere kugira timu y'igihugu intamba mu rugamba cyane ku barundi bose nizeye ko bashobora kudukorera ikintu ugasanga n'urutonde rwa FIFA kubera ibi nivyo bizamura intonde za FIFA ugasanga turayitsinze cyo tuduga imyanya 2 cyangwa 3 ariko biboneka kuko ari abakinyi beza bakina mu ma equipe akomeye kandi bakina badakina ngaha aya mu gihugu hagati. Nikimenya amenye urabona ko na champion izobandanya Primus League izobandanya nta n'umuntu n'umwe yigeze avamo. Ni equipe izobikomeye cyane. Tindi rero turabe iyo Myanmar benshi nibwo bwa mbere ndanacubiye Myanmar. Bo reka rero turaba amateka y'ibihugu uko ari bibiri, Comore na Myanmar. Turaba amateka yavyo turabe ingene vyifashe. Reka duhere ku gihugu ca Myanmar. Igihugu ca Myanmar cyahoze citwa Birmanie, ni ex-Birmanie. Ni igihugu cyo muri Asia, bavuga ngo ni igihugu cyo mu bumanuko ni mu bumanuko kwanza ni mu burengero yambe ni mu buseruko bushira ubumanuko bwo muri Asia. Igihugu gifise amoko ashika ijana, bavuze ngo sa groupe ethnique. Gisangiye urubibe n'ibihugu by'Ubuhinde, Bangladesh, Ubushinwa, igihugu cyitwa Laos, igihugu cyitwa Thailand, n'igihugu cyitwa Yangon. Yes. Igisagara gikuru turabe yego gisangiye urubibe n'ivyo bihugu bibiri. Yego kapitale yaco ni Naypyidaw niyo kapitale ikiri muri kontina ya Asia ku mugabane wa Asia.
abanyagihugu baco ifise abanyagihugu benshi nkuko ibihugu byo muri Azi vyinshi bifise abanyagihugu benshi gifise miliyoni 54 n'ibihumbi 41 vy'abantu. Iyi ni rusasuma yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2020, rusasuma yakozwe na Banki Mondiale. Byumvikana yuko nk'imiliyoni ishobora kuba yiyongereye 54 n'ibihumbi miliyoni 54 yego n'ibihumbi amajana 10 by'abantu batujya hafi miliyoni 30 n'izindi z'abantu baba mu gihugu. Ibaze twe bavuga ko ari 12 miliyoni abantu bazohava batugora erega ubwishi bw'abantu ahubwo baturusha hafi miliyoni 40 na bayabishikana ntibuko yaba hakora ubwishi ho Ubushinwa n'ubuhindi mubwira za Etats-Unis hari ariko bivugwa neza ko ibihugu byo muri Aziya bikunda kugira abantu benshi cyane. Ibihugu byo muri Aziya bigira abantu benshi cyane urabona igihugu ca mbere ni Chine, icya kabiri ni Inde, Ubuhindi na Indonesia iri mu vya gatatu. Ngira ngo havuye Etats-Unis ya gatatu acakurikira Indonesia ni ya kane. Burya Ubuhinde buragira equipe nationale. Sasa abahinde ibintu by'umupira hano histoire nigeze kumva ngo basabye ko bazabakishimye FIFA rero ngira vyabo burya ngo baciye babigira ariko izo nkuru nyine numva ari amakomantere abantu bavuga sinumva ariko boya barafise equipe nationale kuko barafise na federation narabibonye baraja muri zijya zo gukuranamo Coupe d'Asie ako batsindwa hakiri kare niho vyita oya umupira wabo ntuteye imbere donc abahinde ni music by'amanuze y'ama kuko ushima bafise equipe nationale na championnat yabo harageze igihe bagura aba bitwa bo muri Chelsea ba Maruda bakina nani Nikorane bose baragiye bujya gukina mu Buhinde hari ikipe yigeze kubagura irabazana. Okay nuko rero abanyeshuri b'abarundi bo ngaha barababonye barabambira bari mu Buhinde ati ngaha turaraba championnat nziza cyane kuko turabona Anel kumwe muri Chelsea turabona Maruda abitwa ba Carvalho ego Bosingwa bose Bosingwa yes umunya Portugal w'umunya Congo. Okay twatugeze kuri population miliyoni 54 n'ibihumbi amajana 410. Amadevize amahera bakoresha bayita amakiati hanyuma langue officielle ururimi bakoresha ni Kibilman ako nibaza yuko bavuga n'icyongereza kubera umva ururimi kavukire nibaza ko rutoro ari ururimi rukomeye ku isi yose kikaba kandi ari igihugu bavuga yuko gitwagwa n'umwami gifise kiracari muri monarchie bimwe vy'abami. Turabiki igihugu naco nyene ca Comore urumva urukino rumwe bazokina na Myanmar ariyo ex-Birmanie baca bakina na Comore. Iswari bavuga ngo ni kisiwa. Yes, kisiwa cha Comore. Yes. Kisiwa cha Comore. Okay. Comore rero bavuga ko ari igihugu kigizwe n'amavolka, ibirunga vyinshi. Ni igihugu cyo muri Afrika gifise kiringo ibahari umva bavuga ko hari amazi ashushe cyane. Muri kanale ngo ya Mozambique, kanale mu kindi sinzi ko ari umugazo, kanale n'umugazo canke ni iki. Sinzi mu kindi twowita kanale ya Mozambique kikaba giherereye muri kanale de Suez, kanale do kanale n'ibintu nk'ivyo ngira no ni nko mu bintu by'umugazo ari byo bita ngo ni maisme amakanale ibintu nk'ivyo ngo isme do Panama ibintu bita ngo Détroit de Gibraltar, Détroit de Berlin nk'ibingo Equateur ibintu nk'ivyo. Okay urumva n'igihugu cyo muri Afrika bavuga yuko giherereye muri Ocean Indien ni nyanja ni bahari y'abahinde yego. Igihugu ca Comore avuga yuko kikujwe n'amaplage no kuvuga imisenyi yo kunyanja yo kubahari n'amaroche volcanique umva ni bitandara vy'amabuye birimo n'amavolka. Bavuga yuko kandi ari igihugu c'abamizirima igihugu c'abamizirima bafise n'umusigiti ukomeye cyane ngo witwa ngo Mosquée du Vendredi
uvuga ni n'umusigiti wo ku munsi wa gatanu wo kwijuma si ijuma umunsi wa gatanu tukaba vita mu Kiswahili. Na leo ni ijuma ba. Na leo ni ijuma. Na leo ni ijuma. Kabisa. Ndakwifuriza ijuma nziza. Yakoze cyane. Okay. N'abayisilamu bose bakora twumva. Ego tubifurize ijuma nziza ba MC Mango hari ba Bugingo. No musi no musi biremba biranye. Bugingo no mukizi biranye gurugwa. Kabisa. Bavuga ko bise poro ikomeye cyane yitwa La Medina. Yego ama capitale yabo ni Moroni, superficie cyo ni igihugu gitoye, gize superficie ya y'ibirometero kare, birometero 1832. Urumva ko urundi bukiruta cyane, urundi ni 26834 km kare, ibihumbi 334. Urumva ko urundi bukiruta inshuro nyinshi cyane. Perezida wacu yitwa Azali Asmani. Mucamo byumva yuko ari mu Islam. N'umushe. Population yabo muri rusasoma yakozwe na Banki Mondiale mu 2022 n'abantu ibihumbi 869 n'amajana ababone bazodutsinda aba ni bakiye aba ni baki ako wowe ushingiraho uvuga ngo dutsinda kubera hajya abantu benshi we Islande urayizi naho mu Kirundi bavuga ngo uburo bwinshi buvamo umusururu ntibuva nk'umusururu ariko hari igihe buvamo umusururu bivana ko ngene wabuteguye yaburo wowe urazi igihe Islande none waruzi ko bashinwa bako baratera imbere hajya ubu bari imbere kwisi kubera abantu abantu benshi barakora sport nizera ariko sport nibaza ko ari bo nabyo bazoteba babye reka turindire hajya ugitwa Islande gifise abantu 300 cyonyene mugabo muri eho ya 2008 bayijya 2016 eho ibaheze imyaka okay haro eho ya 2016 ibaheze imyaka ona ko imwe yabaye 2016 ibaheze imyaka 2 imyaka 4 2016 yarabaye yatwawe na Portugal tuyibuka batsinze ubufaransa haro ni ya 2020 mugabo kiba 2020 iheruka kuba kubera covid-19 kubera covid ni kuvuga kijya gihe cha 2016 Islande yaratsinze ibihugu ifite abantu 300 yaratsinze ibihugu irabigeseza yagarukiye muri kade finale batazi urumva rero byose bivana n'integuro bivana n'integuro rero kiri muri kontinent ya Afrika langue officielle indimi bakoresha baravuga igikomorien ko bacita ubuye ni langue nationale ndibaza bakavuga n'igifaransa n'icyarabu ururimi rw'abanyagihugu ururimi rw'abanyagihugu igikomoriya ni langue officielle nazo ni français na arabe ndibuka aho make ari kiraba muri Comore nyene ruzi namba na Comore habo hekara komanda naho kuri Facebook no kuri Instagram ariko aravuga wasaga icyarabu kivanye n'igifaransa nizo heruka cumvamo yego sinzi nayo kuvyimba indimi zicanze ni canga ururimi rwabo ariko ni ibintu byahatari akaba ruko rero twababwira ibi bihugu n'amateka y'ibi bihugu bibiri bizohura no Burundi ngira ngo bazokina ku munsi w'ejo no ku munsi w'Imana no ku munsi wa kangahe ntibiramenyekana neza turabona ejo bafise bazokina urukino rwa Myanmar niyo bazotana mu mitwe amasaha nturayamenya amasaha yo ku mugoroba nibazo ko kumugoroba mu 15 nabonye umwe ni 18 okay ngira ngo tuzobamenyesha ariko nitwamenya amasaha neza nza turaza kuyababwira nta kibazo nitwagira imbere mu kiganiro canke kuri commentaire bashobora kutubwira bati naya masaha nuwo abizi adukosore nta kibazo nuko rero nivyo bihugu bazokina mukamwumvisa amateka yavyo aho igihugu ca Myanmar ariyo ex-Birmanie na Comore yo yongira iramenyerewe cyane n'u Burundi baba bahuye keshi sinzi rero mbona umengo ntaba mu rugamba twoziva ko twabwiye urutonde rw'abakinyi turabwiye amateka y'ibi bihugu nibaza yuko ibi twobiva ko tukaca twirabira muri Championnat National Premier League yes reka rero tuve kuri equipe nationale intamba mu rugamba tuce turabira hamwe n'ingene inkino zitegekanijwe muri Championnat National Premier League mu cicaro ca mbere bazoba bageze ku munsi wa 12 inkino ziratangura uyu munsi yego nako oya bazokineje uyu munsi nta nkino zihari ejo icariki 13 yes gigisaha 9 equipe ya Bujumbura City zokwakira Burundi Sport Dynamique kuri stade Intwari aya nama equipe yose mu gisagara ca Bujumbura Bumamuru FC ya kuri stade Unani mu Cibitoke izokwakira Aigle Noir
iyi match ndayigutuye. Atletico New Academy kuri stade Umuco izokwakira Top Junior. Le Croco hariya mu Rumonge kuri stade Vyizigiro izokwakira equipe ya Musongati FC. Aha Le Croco no kuyihivyayo nta burofu. Ku munsi w'Imana Flambeau de l'Est izokwakira Flambeau du Centre ama Flambeau gusa. Flambeau de l'Est yo mu Ruyigi izokwakira Flambeau du Centre ni kuri stade Ruyigi. Burya iyi stade yo mu Ruyigi itagira izina. Sangiye amazina. Flambeau du Centre, Flambeau de l'Est. Flambeau n'urubeya. Ariko haba hari ikintu biba byaravuye ko tutamenya. Ntawo bimenya. Twitwara ama equipe. Yes, ni Flambeau de l'Est rezo kwakira Flambeau du Centre hariya kuri stade Ruyigi. Iyi stade ntigira izina, ayandi masada afise izina, stade Umuco, stade Runani, stade Rukundo, stade Vyizigiro, stade Ntwari, Yes, arakoze MC Mango adukosoye, reka tubushimire cyane. Stade yo mu Ruyigi nuko batavyandika ko ngo stade Rumuri, ngo yitwa stade Rumuri. Urakoze MC Mango. Ni Flambeau de l'Est rezo kwakira Flambeau du Centre, Olympique Star. Ngaha kuri stade nyene Umuco izokwakira Vitaro FC. Olympique Star, Olympique Star ku munsi w'indwi dimanche. Olympique Star sindabona igihe na kimwe iratsinda Vitaro muri champion. Ugutsinda kwayo no kunganya. Gusa yarayitsinze muri Coupe du Président mwaka uheze. Ni Coupe du Président. Cyangwa yari Coupe cy'igikombe cy'intwari. Ni intwari. Kijya igikombe cy'intwari. Umunsi nimba umunsi abafana binjira mu kibuga bagahita babafatira n'ibihano byo gukina ego ntabwo yari Coupe du Président. Yasi Coupe du Président cyari kindi gikombe cy'intwari mengoke. Igikombe cy'intwari Olympique Star rezo kwakira Vitalo. Katuraye kuboho izogerageza basiga ikayitsinda. Erega ni hatari. Rero gutayitsinda muri sabe. Na musulmi yayitsinda vraiment. Lukinzo FC kuri stade Urunani Kombe Rukinzo yakirira ku Runani. Yakira mu Cibitoke nayo. Mbo hari inkuru nshasha ivuga yuko ubu Urukinzo ari izo zirakirira. Yego. Ngira ngo nukugabanya ama byabaye yego byabaye. Na ama equipe yakirira nayo yarakira kuri Intwari. Ngira ni kubera ari ama equipe menshi. Hakiri ama equipe menshi cyane nugushaka kugabanya. Ego Rukinzo FC rero kuri stade Urunani mu Cibitoke izokwakira Royal FC y'Umuramvya. Le message d'Ongozi kuri stade Rukundo izokwakira Kayanza United Derby du Nord. Hazoci wambaye abantu barakariranira kandi reka naho Kayanza iri mu bihe bibi. Nanye numva abafana ba Kayanza bazukiyeko. Nukuri kwimana hazoci wambaye ndakubwiye. Iyi ni affiche du jour mu bisanzwe. Hari n'inkuru zivuga ko umutoza wa Mars burya yahagaritse. Yaramaze kumuhagarika. Harasohotse n'ikete ryo kumuhagarika. Apare yo kumugabisha. Ikete rya mbere yari ryo kumugabisha. Ariko ntiyasubiye gutonda ku kazi. Burya ni match iheruka baheruka gukina. Nigeze aza gutoza. Wa mugabo y'umwe. Basohoye irindi bavuga ati aze kwisigura igituma adatonda. Impamvu adatonda. Biboneka ko umukoca wabo mukuru Kayanza United batari kumwe gushikiza isaha. Ni hatari nibisanga. Wa kabiri ngene yitwa yoba ari karabayobora. Ariko sinzi nitwamenya amazina tuzomuvuga. Ego. Bo sinzi neza match bo n'urukino twovuga ko cyane n'urukino twahera ku rukino rwa Bumamuru FC na Aigle Noir. Ku munsi wa gatandatu. Bumamuru FC izokwakira Aigle Noir. Nibaza yuko Bumamuru izo bananya kwiyerekana uko ari ya mbere kabisa. Ishobora kwikura hari ahantu. Nacho uruvuga ko bo ikintu no ruvuga ko urabona ko toujours ni ya Bumamuru toujours igumira ku kibanza ca mbere n'amanota menshi. Kwanda higura tone rwa champion. Ndarufise hano. Arabe Bumamuru ku kibanza ca mbere yacari ya mbere igiye guhura na Aigle Noir. Turabe Aigle Noir iri mu kibanza ca 4 ca 5. Aigle Noir ni ya gatanu. Aigle Noir ni ya gatanu n'amanota 17. Nukuvuga iyi manota 9. Yego 9. 9. Kubera ifise Bumamuru ifise 26. Aigle Noir na ifise 17. Bagiye guhura basumvye match 3 zose zirumanye. Match 3 gatruwa match ganye 9 points amanota 9. Ariko ushobora gusanga Bumamuru na
Aigle Noir nkuko atari umugwi woroshe naho wowe uri mu kibanza ca gatanu si umugwi woroshe Yego. umugwi ufise abakinyi bakomeye Ifise kandi abakinyi hora bakomeye. twumva ko se no mugwi abakinyi b'abanyamahanga bava za Côte d'Ivoire zahe mu za bihugu dusanzwe Nigeria, tumenyereye yuko za Cameroon ntibatinya kubazana n'abantu bafise n'ababreziliye ngo barigeze kubanegosi ikipe ifise n'ubushobozi irafise ubushobozi ihemba neza Yego, ihemba neza. Yego. bakinya ata kibazo ushobora gusanga mugabo da bavuga yuko ngo ku kibuga ca hariya ca Ibuganda mbe ni Buganda Ibuganda kabisa n'amantu n'inota rimwe kuri hakura ngo biragoye Ugiye- na wa muntu wabo rero inda womenye woyibaza uwayiraye na wa muntu wabo Eh, yavuga ngo nabwiwe na benshi yuko kuhava bigoye wa muntu wabo we yavuga ati nije ntuma buma muri tsinda ngabo Diomede namubajije ati match yagenze gute ntiyigeze anyishura ko batsinzwe yambwiye ngo burya inda woyibaza uwayiraye ca ndiha inyishu ibyaraye bibaye Reatari Eh, hariya ugiye no kuhabonera amahano Eh. rero hari ikintu nakunda ndavuga wa muntu wo muri Bumamuru avuga ati nije ntuma equipe itsinda ona ahamagarira n'andi ma equipe ati niba bashaka kwitwara neza ngo bafise umurozi ngo Bamuhamagaye. ashobora gutanga amanota kandi muri réseaux sociaux baratembera inkuru zose zivuga ko ngo burya ngo Bumamuru ngo yabemereye champion ngo ariko ngo nubundi ngo umugwi ngo baba wifuza coupe du président coupe du président ngo nabo ngo bamushikire bavugane ngo ariko ngo amahera ya nyuma ngo asaba ni miliyoni 10 miliyoni 10 none kubera iki byose tubiha Bumamuru sinzi ngira Bumamuru ntibagishaka igikombe. Bumamuru nkeka bishakira jewe ndavye ukuntu bari seriye champion ukuntu bari seriye so kuvuga ngo bafise ngo mupfumu data wawe yese ndavyemera kuko umwe yabishize kuri ntuze bose barabibona abantu bari mu marezo y'imipira yego na je narabibonye Eh. ariko je ndavye Bumamuru vye birafise ubushobozi irafise abakinyi beza irafise umukoca mwiza ifise na staff nziza n'ubugira bufise kandi irashigikiwe rero je Bumamuru niko ndayiraba kuntu ikina kino umupira ufise abakinyi nka ba Shasile bako baratogwa araba niwe karatogwa niwe baye umukinyi mwiza yigenjeje neza amaze kwigenza neza mu kwezi ugacumwira yuko ekipe idafise abakinyi mbe bavuga gute ngo akuzuye ni kamuri kuzuye ni kamuri kwa kamuri kwa Brenda kuzuye ni kamuri kwa Bumamuru irafise ubushobozi biraboneka je navuze nti ibi bikombe byose zo bitwara yaba coupe du président yaba na championnat izo bitwara kuko irakomeye cyane ekipe ubona ko ifise ishaka no gutsinda n'abakinyi bayo ubona ko babirimwo Ego. kurusha ekipe zose tuko turabona Ego. Okay, reka rero tuyiveko tuje kuri Atletico niyo irizo kwakira Top Junior. Top Junior urabona ubu yisubiye ko kabisa iriko iratsinda. Iherutse gutsinda Olympique Star yatsinze na Le Club. Ni kuvuga imaze gutsinda match zibiri yikurikiranye. Aho iri mu kibanza ca 14 bikaba yaraduze igeze mu kibanza ca Abetrabe. Top Junior ubu tuvugana ni 9. Yavuye kuri 14 ja ku 9. n'amanota ngahe Top Junior afise 15. 15. tuko niyo iri 10 n'icyo difference y'amanota Mugabo gusa Atletico niyo yayizo biri ni wayo. ekipe yakiniye ngahe Imbere y'abafana. ni ekipe yakiniye ngahe muyinga abantu bose barayibona ni ekipe ikina neza Kina neza. naho umupira wanka ushobora gusanga bazokina niyo iri nayo nyene naho ikina neza naho ubona kandi n'ikimenyamenyo urabona ko ari ekipe igira ya kabiri Ni ya mu kabiri. rutonde rwa champion ico cyose nicerekana ko niyo iri komeye Niyo irakomeye. ishobora kwerekana yuko nayo ifise ico yokora Nukuri niyo irakomeye. mugabo turiko turaraba ama analyse urashobora kubona ko Top Junior ni ekipe iri kiragora ama ekipe yose Ikibazo ya Top Junior uri kinanata. utibagira yuko yatsinze ni ya mbere yaratsinze Bumamuru hari Yatsinze Bumamuru. biboneka ko atatimu nimwe yoyikangisha ikibanza iriko Ego. uvuge ngo ni ya mbere ni ya kabiri Ego. biboneka ko umugwi wa Atletico niyo iri Nta kwijajara. umenyereza Nakurejeka. Hussein Wera Wero gana kurejeka. nta gukubita urugohe aya manota Akubise urugohe amanota amujanye Amujanye ku kibuga kabisa ciwiwe, yo kwicuza. yo kwicuza yo kwicuza kabisa. Bo ni Atletico ni oil rero nayo iri mu bihe vyiza, ibihe vyiza vraiment imeze neza cyane. Abakinyi bayo bose bameze neza nta vune twumvayo muri Olympique Star. Abakinyi bayo bameze neza aho zahinduye imirisho. Staff yarahindutse. Ugenda yishimiye Usene yaragiye n'umuganga yaragiye kandi bahinduye na kapitene basigaye ari Kovis Nduwayezu basigaye ari kapitene kujya match urabona kujya match bakinye
na Bujumbura Buja City City, yes. yitwaye neza Ibitego cyane bibiri ku busa. yitwaye neza cyane vraiment Clovis yitwaye neza cyane kudoshapa kuri Clovis ego reka tuve kuri match ya Atletico ni Oili yindi match twovuga ko ni Fram Izimbeya Flambeau de l'Est na Flambeau du Centre nibaza yuko hariya mu Ruyigi kabisa nako izoba ari kirori Ni ekipi Les nagoye. Flambeaux Iyi Flambeau de l'Est ni ekipi goye hajya muhiri wawe. ego iragoye Kandi cyane nakubwiye ntishaka no kugutsinda. Ahubwo yo irakonona. iragutesha umutwe mukanganya. ego Aho imaze kuhanganiriza n'ama ekipe menshi. Harimo umugwi wa Olympique Star. Olympique Star mengo na Vitalo bimaze nako kuhanganiriza. Vitalo hari Bujumbura Vitalo banganije Bujumbura Kandi ekipe yirukanye umumenyereza, azi igihe yirukanye umumenyereza. ego Ntuze umutoza bitwa Mourinho, batikunda gutazira Mourinho. okay Nabonye umenga ariko aratoza mu Rwanda. Yego. kagira ngo Aratoza mu Rwanda ariko ntiramenyekana timu neza ariko arakora. ngira ngo tuzobitoza tuzobishikiriza nta kibazo tuzobibwira abakunzi Biboneka ko baba bafise uwundi mushasha ariko ntawe turamenya. okay Kocha wa Flambeau d'Est mushasha. sawa Tumumenye twamuvuga na. yego yindi match ikomeye cyane ngaha ni Olympique Star izokwakira Vitalo FC Olympique Star ntirasinda Vitalo ni champion utsinda kwayo no kunganya ivyo girayona gute ni bihe bibi Olympique Star yibereye Ni match ya Olympique Star ishobora kugira igutangaza abantu. nabonye nakanyeshamba mengo nawe nyene yaravunitse ivyo nshaka uwo cyo bitwa hinyagiza Uwo bitwa Kanyeshamba ni Silvestre bamwita Isa ni Isa ni umuhungu akinidemi akinidemi wa Madrid. yes Umuhungu afise ishaka ini ujya Isa kudosha po kujya muhungu ujya muhungu akina neza. aritanga Ujya muhungu akina neza. Kandi umubone ngo ni mugufi. Nta ni baro y'umutwe wo muterana. numvise ngo nabakinyi ngo bayinite ngo bari mwisi abafana bayinite Abafana ngo bayinite. mwisekanyesha ngo baramuguze ngo barabakunuhira ngo acavuga ngo washi ngo ntuze ngo Olympique Star ngo izaje ngo mukinyi ngo nakanyesha ngo nakaroberi nawe nabonye ngo yaravunitse ariko nibaza yuko bizogenda neza sinzire iyi match ya Olympique Star na Vitalo sinzi kabisa ko Olympique Star izohava Bo ni match ubona ko Olympique Star izobiri muhira. Kandi ubona ko Olympique Star na yavunikishije abakinyi benshi bari mu mvune benshi bariko baragaruka. Kandi ubona ko bafite morale ikomeye kabisa bari no mu kibugura mu myimenyerezo ubona ko bafise morale iteye ubwoba. Niyumvira yuko ekipe ya Olympique Star ishobora gusangira ihagazeko aya manota 3 nayo ntaba ugasanga barayareka. Je ndayihaye inota rimwe kandi itsinze byo bari byiza kubera urabona yoca iduga. Umukoca mushasha wa Flambeau de l'Est bamwita Feruzi Haruna bamutazira Felo hama Kanyeshamba nabwo yitwa Feruzi Haruna nabwo yitwa Isa ni Isa Kizimana Isa Kizimana ni ibintu byahatunga Imana gutyo tuzobatoreza ntaco yego mudutunge rero katukosore gatoya ni umukinyi akina ku ruhande rw'uburyo muri Olympique Star. Nimero yiwe yambara 15 yambara nimero 15 zimwe ntuze nyahora yambara ntuze ya numukinyi wishaka wa mukinyi yahora kinira Olympique Star nyene kujya poste yitwa ntuze Mudasiri yes niwe barahinduranije nimero yamuhaye nimero 15 izo yambara yes okay reka rero turabona urukino rukomeye cyane ni derby du Nord Messager d'Ongozi kuri stade Rukundo kwakira Kayanza United aya makipe na makeba arashamiranye gose kuko Ingozi ubu ni ekipe imwe urutonde ku rutonde nibaza yuko Kayanza yo iri muzanyuma Kayanza iri muzanyuma kabisa reka turabe ni Messager Ngozi igiye kwakira Kayanza. Yes Messager d'Ongozi iri ku kibanza Messager d'Ongozi ibire ku kibanza cya gatatu 19 Kayanza nayo iri ava dernier Messager Ngozi 15 17 points Messager d'Ongozi Messager d'Ongozi ni ya gatandatu 17 yes izokwakira Kayanza United ifite amanota indwi yonyene difference 11 n'umutindi agiye gukina n'umutunzi yego ni Paris Saint-Germain igiye gukina na za Troyes za Troyes za Strasbourg kabisa yego
ariko ushobora gutangara bya bisanga by'umupira abafana nibo naba numva bavuga ngo umupira uridunda agapira karidunda umupira uridunda ugasanga kayanza ibyutse neza kandi burya derby derby burya ntikinwa nk'izindi derby n'ikindi kintu derby n'ikindi kintu ni match usanga abakinyi bose mu mutwe nta kuba ngo bameze guti ngo ntidushoboye ngo dufise amanota ya ni equipe usanga ishobora gukora ibyindi umva hakina mu mutwe donc uri kuvuga mu rukino nta kidashoboka kandi ubona ko iyi message ngozi nta muntu numwe atari karayubahuka je mbona muri championnat mbona umengo si ya equipe ubu igifise igitinyiro kubera uwo bakinye wese arayubahuka bisanzwe kabisa sinzi kibazo muri message ngozi coba kihari ubwo nibo baba abakinyi bakuze ari ukuntu message dongozi politique yo gutarekura abakinyi guma nababandi wibuke yuko muri bajya nubwo yongeye mikongeramo umwe wibuke mu bajya abakinyi bo muri message hari abakinyi barutse barukanye na equipe mu makademi ni kuvuga urabona amakademi no message ni menshi ariho Gitega Ngozi Rumonge ni Makamba Mengiriyo ni Bujumbura uwakomera wese yaza muri message ngo ndaguhakarura nk'uyu bitwa Hamza Nyanzira umukinyi akinisha imoso ukuguru kukubamfa kina neza cyane ngo muri message message ngozi urabona yuko n'umukinyi yarutse akiri umwana akina muri message gushiki amaze gukina ama championnat nka champion Primus League championnat nikazoba zishika barashaje bagenda barahera ariko ntibaronka ababasubirira kandi n'umukinyi avuye mu yindi equipe bajya Olivier Bayizire bose bana barakuze kandi utibagira ko yahora ari equipe itinyitse equipe ishitse no mu kibuga ishora gukina umupira ukabona ko ari equipe vraiment equipe yaruse ari akademi ariko ubu byose ntibiriko biraboneka yarase n'umukinyi baguze akagenda kuyikinamwe avuye mu yindi migwi icaca abaflop warabonye twe Said ingene yabaye avuye no muri Atletico niwe nta kibanza kironka agatebe kamwishe sinzi kandi ni equipe nayo nyene ugira iraramura abakinyi urabona abayidi Museremu baragiye Enoke Samukama baragiye abitwa ba beshi ba izi equipe ziba zikomeye ikintu zibagira n'ikintu zibagira ko abakinyi basaza bakinyira saza kugira nicyo kibazo nanu ziri kiragira nicyo kibazo na Atletico yo muri Espagne kiragira ni naco kibazo ama equipe yo ngaha mu Burundi yose afise ushobora gusanga umuntu nko kubona equipe nka Olympique Star nka Karori ihari cyane Atletico niyo iri hari ariko itavuga ati ndafise uyu azosubirira irya biboneka yuko umengo ni okay nibibazo message dongozi nibaza yuko babifise mu mutwe ko bazobigira bazokwikosora burya nta muntu atazi ko izijya zibika zaramagi niko bimeze ni kibazo message dongozi ifise aho tubona ubu tigaragaza cyane aho twavuga nk'ama equipe nka za Tottenham ubwongereza nayo cyo kibazo usanga abakinyi bamaranye igihe kinini za Atletico bigatuma zisubira inyuma urabona ko ubu igihe equipe Tottenham yarasubiye inyuma iguma yirukana abamenyereza muri muzenye yaraje baramwirukana Jose Mourinho baramwirukanye Nino Santo baramwirukanye bajanye uyundi abatoza b'abanya Portugal bararembeje ego reka turindire hari uwitwa Antonio Conte yes Conte Mutaliyano niwe bazanye tatwara igikombe ca mbere mu mwaka wa champion 90 yavuye agitwaye no muri Juventus ujyagiye ahantu yatwara igikombe Conte n'umutoza ariko sinibaza ko n'intote ntamazo gitwara sindavyibaza ajya mu Bwongereza ni byinshi ashobora gutwara karingi reka turindire tumutwara inde ego rero gushika ubu turashaka kuri championnat national mu cicaro ca mbere Bumamuru FC ifise 23 ni ya mbere ifise ibitsindo 11 vy'umutaha urumva ko ifise amanota menshi no gutsindira tsinda ni imaze kugiza ibitsindo vyinshi Atletico niyo ni ya kabiri ifise 19 irushwa amanota 7 ni ya mbere ifise ibitsindo 6 vy'umutahe Musonga TFC ni ifise 19 ifise ibitsindo nyine 6 Burundi Sport Dynamique ya kane ifise 18 n'amanota n'ibitsindo 3 Aigle Noir 17 ibitsindo 2 Message Dongozi ni ya gatandatu ifise amanota 17 n'ibitsindo 2 Frambo di Centre ni yindwi ifise 16 n'ibitsindo 3 Vitaro FC ni 8 ifise 15 n'ibitsindo 2 Top Junior ni 9 ifise 15 n'ideni y'ibitsindo 3 Rukinzo FC iyi10 ifise 13 n'ibitsindo ubusa Flambeau de l'Est 11 ifise 13 deni y'ibitsindo 7
Royal FC y'Umuramvya 12 denye igitsindo kimwe. Olympique Star iri kumanya 13 na 12 denye ibitsindo bibiri izohora na Vitaro itsindwa ikorokera mu murongo utukura itsinze iduga. Bujumbura City 14 ifite 11 n'amanota n'ibitsindo n'ideni y'ibitsindo bitatu. Kayanza United 15 ifite amanota 7 ideni y'ibitsindo 9. Ukuvuga ngo Kayanza United nimaze kwinzizwa ibitsindo vyinshi ideni y'ibitsindo 9. Le Cloco FC ifise amanota 4 niyo ya nyuma gushika ideni y'ibitsindo 7. Gushika rero ngene barushasha mu ibitsindo bamwita Ndikumana Landry wa Atletico New Oil afise ibitsindo 7 no wa mbere. Nduwimana Desire wa Dynamique afise ibitsindo 7 nawe nyene no wa kabiri. Tampo Jansi wa Aigle Noir no wa gatatu afise ibitsindo 6. Banza Patrick no wa kane no wa Bumamuru afise ibitsindo 5. Gakiza Yeme wa Flambeau du Centre afise ibitsindo 5 nawe nyene. Kireko Yves wa Musongati FC afise ibitsindo 5 no wa gatandatu. Nzeyimana Jean wa ekipe yiwe sindayibona neza ni Vitalo. Yes, Nzeyimana Jean no windwi nawe nyene afise ibitsindo 5. Akaba ari uko barusharushanwa. Reka tuve muri championnat national Primus League turabe no muri deuxième division. Tubaje tubabwire kuntu imigwi irusharushanwa gushika ubu bamaze gukina umunsi wa kane. Ego ku munsi wa kane mugwi A ekipe ya mbere ni Interstar ifite 12 kuri 12. Tel Aviv FC ifite amanota 10. Magara Young Boys ni ya gatatu ni muri groupe A ifite amanota 7. Lelier ni ya kane ifite amanota 5. Muzinga FC ni ya gatanu ifite amanota 5 nayo nyene. LRB ifite amanota 3 ni ya gatandatu. Iyindwi ni Legends Athletic ifite amanota 2. Intwaro muri ni y'umunani niyo ya nyuma ifise amanota ubusa aho ni muri groupe A. Umugwi wa B Tigre Noir ifise amanota 10. Garage Express y'Igitega ifise amanota 9. Moso Sugar ni ya gatatu ifise 9 nayo nyene. New Force Academy ifise 6 ni ya kane. Buhumuza FC yo mu Cankuzo ifise amanota 5 ni ya gatanu. Delta Star yo mu Gatumba ifise amanota 4 ni ya gatandatu. Lumière do Mumba ifise amanota 2 ni yindwi. Les Elephants y'umunani niyo ya nyuma ifise amanota ubusa. Ekipe ya Les Elephants yahoze mu cicaro ca mbere umva ko nayo nyene igeramiwe. Rero ejo barakinye mu cicaro ca kabiri. Ejo barakinye yes, ejo barakinye bariko barakina umunsi wa gatanu. Ekipe ya Magara Young Boys yatsinze Muzinga ekipe y'igisirikare cy'u Burundi ibitsindo 4 ku busa kuri 2 nako ku munsi wa kane ejo. Uyu munsi oya za inkino zibiri zejo bakiye zose zabaye ejo inkino zibiri. Interstar yatsinze Legends Athletic ibitsindo 2 ku busa. Olympique ubona ko ekipe ya Interstar vraiment ifite ishavu ivuga iti nukubutsindagura asha mpakangaruke mu cicaro ca mbere kandi zogaruka tu iragaruka mu cicaro ca mbere. Ego uyu munsi rero barabandanya ekipe zo Tel Aviv gisa indwi iza kwakira Intwara Rumuri ni kuri stade Intwari. Lelier kuri stade Intwari igikisa 9:30 iza kwakira Lydia Dick. Garage Express y'Igitega kuri stade Ingoma nyene Igitega iza kwakira Lumière do Mwumba. Turabe Moso Sugar iza kwakira Delta Star ni kuri stade ya Sosumo. New Force Academy iza kwakira Buhumuza n'uyu munsi igihe cy'isaha 7. Tigre Noir ya New Force nejo na Moso Sugar nejo. Tigre Noir izo kwakira Les Elephants ni kuri stade Urumuri. Yes, Tigre Noir iyi stade yo mu yitwa Urumuri aho bavyanditse ko ari Urumuri. Tigre Noir izo kwakira Les Elephants y'Ibubanza. Akaba ari ukoro vyifashe mu Burundi aho tugira ngo tuhave dusimbire ngaha ku bugare wa Afrika. Turabe ingene inkino zagenze bariko bararondera itiki izo bashikana hariya muri Qatar mu mwaka wa 2022 ni mu gikombe c'isi. Nyuma yo kuva ngaha mu Burundi reka turabe ingene inkino zagenze muri Afrika bariko barashakisha itiki izo bashikana hariya muri Qatar mu mwaka wa 2022 mu gikombe c'isi.
ejo ekipe ya Uganda na Kenya banganije kimwe ku kindi bageze muri deuxième tour. Ethiopie na Ghana banganya kimwe ku kindi. Tanzania kuri stade ya Benjamin Mkapa ikitwa na République Démocratique du Congo ibitsinde bitatu ku busa. niho nari nibere Mu Kinyarwanda bavuga ngo nukukwereka isomo rya ruhago. Cedric Bakambu Cedric Bakambu akina mu Bushinwa akina yaragiye muri China yahoze muri Espagne muri Villarreal. aho mumenya ko ari Itsinda umukinyi kabisa. niwe mukinyi ngo burya ntuze yifuza niko ca mushasha FC Barcelona Gusa? yifuzana Ibyo no we. niwe mukinyi yifuza gusinyisha ubwa mbere mu kwa mbere Mana kubera ngo amasezerano ya Cedric Bakambu azohera mu kwezi kwa mbere hariya Xavi nawe gabasha ni hatari. wibuka ko Cedric Bakambu yigeze gukina muri za Villarreal Yego Atsinda yarakomeye amagori gose. meza. Yatsinda ibitsindo byinshi cyane. bajya bazi Na Real yarayikubita. baba bazi umukinyi ahageze Kare. baba bazi umukinyi ahageze Ego. Ni Tanzania yagiye kubitwa na République Démocratique du Congo ba Meshak Eri ba Cedric Bakambo ba Dieu Merci Mbokani ucubabona. Ba Lai Matambi baba wa Matapi ngo yarapfuye yarafisha. bo nabibonye ejo Yarapfuye aho nivyo hasamye witwa ntuze Kiasimbua Yarapfuye vraiment. Kiasumbura muzi Jena nzi Kidiaba. Na Kidiaba ni wasimba. nimba ari Isaac Kiasimbua Kiasumbua Kiasumba umunyegori n'umunyegori n'umunyegori ubona ko ari umumeti Yego kandi sha. ubona ko abitse ejo no ku umunyegori wa kabiri benshi baguma bazikoreye Matampire Matampi yarapfuye nivyo. Inkuru vraiment yarasohotse yarapfuye. haraheze nk'amezi nk'atandatu ibyo bibaye Yes. Bene yatsinze Madagascar ibitsindo bibiri ku busa. U Rwanda Amavubi y'u Rwanda Mali iwabo kuri stade regional de Nyamirambo itsinda ibitsindo bitatu ku busa. aho ku munota wa 13 umukinyi yararonse umutuku w'u Rwanda Yego nganda ndabona umutuku nguyu wawe ninde gabasha bari reka turaho wari bari Yannick Bizimana Yannick Mukunzi ni hagati yayo mazina. Okay. Muri commentaire ababizi baramutubwira bakinye bafise rouge match irabananira kandi bari bayifashe wabona yuko bose bari naho Mari ubona ati Mari iratinyitse ifise abakinyi beza bafise amazina wayiravye match narayiravye wabona yuko umengo kuri Azam yaciye kuri Azam. Okay, u Rwanda rero mu rugo iwabo nkuko bivuga mu rugo itsindwa na Mali ibisindo bitatu kuri kubusa. Umukinyi wa Southampton uyu wa Southampton yisiga tentire yitwa gute sindiko ndamubona neza mukanya ndamwibuka turamwibuka ya yatsindiye igori kure cyane 25 metres behasama bakame cyane Olivier oya umunyegori asama si Olivier cyane bakame nundi munyegori kimenye yive aha ni kimenye yive ya yes kimenye yive ntiyamenye ngene vyagiye kimenye yive vraiment ejo yari meforme gori ya kabiri yarafasha pasira aramupasira nyene aramuhaka mu adversaire yego acaruzuritse yarahombye ashanari asha magore atatu babatsinze yose yarama ikombora icyo nari muri jeune nivyo. Okay, Congo na Namibia iyi ni Congo Brazzaville banganya kimwe ku kindi. Togo na Senegal banganya kimwe ku kindi. Afrique du Sud sinda Zimbabwe kimwe ku busa. Djibouti no muzi zakina na Algerie. Burkina Faso kina na Niger. Gabon na Libye. Guinée na Guinée Bissau amagina naza guhura. Angola na Egypte. Sudan na Maroc. Zambia na Mauritanie. Malawi kina na Cameroon. Cape Verde kina nande sindayona neza. Liberia kina na Nigeria. Guinée Equatoriale na Tunisie. Côte d'Ivoire kina na Mozambique. Zimbabwe kina na Ethiopie. Madagascar ku munsi w'Imana izokokera kandi Tanzania urabona ko izino ziba zegeranye cyane. Ekibi kinye kuwa kane siyo kina kuwa Mungu. Urumva ko ibikirushe. Madagascar izokokera Tanzania. République Démocratique yakire Benin. Mali yakire Uganda. Ghana yakire Afrique du Sud. Senegal yakire Congo. Kenya yakire Rwanda. Abagano kwishimisha bose baramaze kuvamwo. Namibia yakire Togo. Nigeria yakire Djibouti. Guinée Bissau Sudan ni ku munsi wa mbere. Ku munsi wa gatatu nyine bazokina Libya yakire Angola, Mozambique yakire Malawi, Egypte yakire Gabon. Ku munsi wa kabiri. Nigeria yakire Cape Verde, Liberia yakire République Centrafricaine. Ku munsi wa kabiri nyene Algeria yakire Burkina Faso, Tunisie Zambie. Mauritania yakire Guinée. Ku munsi wa kabiri. Cameroun yakire Côte d'Ivoire. Izo ni match ikomeye cyane. Cameroun na Côte d'Ivoire.
iyindi match izobikomeye ni Maroc na Guinea ku munsi wa kabiri gushika ubu rero kuno imigwi isumbasumbanya duhere muri groupe A Algeria niyo ya mbere ifise amanota 10 Burkina Faso niyo ya kabiri ifise amanota 10 zingaza zozo zizopasa Niger kwanza hapasi imwe ngo hapasi imwe Niger ifise 3 ni ya gatatu Djibouti ifise ubusa murantunga muri groupe B Tunisie ifise 10 ingera amaze kuronka itike Guinea Equatoriale ifise 7 Zambia ifise 4 Mauritanie rimwe niyo ya nyuma groupe C Nigeria 9 Cabo Verde 7 République Centrafricaine 4 Liberia 3 groupe D Côte d'Ivoire 10 Cameroun 9 Malawi 3 Mozambique rimwe groupe E Mali 13 Uganda 9 Kenya 3 u Rwanda inota rimwe mu nkino zitanu groupe F Egypte amanota 10 Libya 6 Gabo 4 Angola 3 groupe G Afrique du Sud 13 Ghana 10 Ethiopie 4 Zimbabwe rimwe groupe H Senegal 13 Togo 5 Senegal yamaze kuzanikira vraiment yamaze gupa standard none aya ma groupe ko arenza 6 sizigenda biharura umuntu azobiraba neza ngira ngo kwa mbere twayimezo biharurira kono bigenda gira barakina amabaraje urabona ko ama groupe arenza 6 arenza musanzwe n'ama groupe 12 sinzire ngene bazobigira gira bazofatiza bayizambere sizigenda bazobigira je sindabitahura mugabo zokina hawize katura gira zizokina ibyo byose haracasiga urukino rumwe birashoboka haracasiga yindi groupe birashoboka Okay, Maroc rero muri groupe I ifise 12, Guinea Bissau ifise 4, Guinea nayo Guinea Conakry ifise 3, Sudan ifise 2. Groupe ya G ariyo ya nyuma Benin ifise 10, République Démocratique du Congo ifise 8, Tanzania ifise 7, Madagascar ifise 3 gushika ubu akaba ari uko vyifashe tugase ku rukino rwa Algeria na Djibouti. Aho ubona ko Djibouti bayigaye gose ari bihugu badakompara ko ari bihugu biri mu mupira w'amaguru abandi bo kuri bet aho ubona ko Djibouti bayisuzuguye gose amanota 260 n'ayandi umva biboneka ko ushizeho igihumbi angahe amanota 260 n'ayandi umva biboneka ko ushizeho igihumbi Djibouti gatsinda Algeria ugashiraho igihumbi kimwe gusa uzoshora kujya ibihumbi 260 Ako nimboneka rimwe ntibinashoboka ntibinabaho ibyo ukunda kabisa. Ari muzungu yabibonye. Mugabo mwibuke kandi bimwe twavuga ko umupira ugoye. Hariya muri Algeria. Djibouti bayisinze igitego kimwe ku busa. Ba Mahreze barimwo abitwa ba Ibrahimi. Ba Sim Slimani. Ba Islam Slimani no kuvuga ngo Slim. Okay. Reka rero tuve muri Afrika. Tugende ku mugabane wa Amerique, turahera muri Amerique CONCACAF, ni muri Amerique du Nord, canke Amerika yo hagati hajya mu mazinga ya Caraïbe, ibintu vya Martinique gutyo. Honduras bo bazokinejo. Kwanza ni umunsi mu rukerera, mu cagu. Urabona ko hari ari mu bihugu vy'uburengero twasonye amasaha menshi. Obo abakirika. Mugatwe bwe ni mu masaha yene baca barura isaha azoba yigiye isaha 9:05 igihugu ca Honduras kiza kwakira Panama Canada igiye isaha 10:05 z'ubucagu iza kwakira Costa Rica Salvador igiye isaha 10:05 yakire Jamaica Etats-Unis igiye isaha 10:10 nyene mu bucagu yakire Mexique n'urukino rukomeye cyane Etats-Unis na Mexique sinzi ko ngahara abantu baza kuyiraba sindavyibatsa birabwa nabari nyene ino sindavyibatsa dukunda kujya amasaha twese tuba twijyana ego bazosubira gukina mercredi igihe cy'isaha 6 z'ijoro zongahi wacu Jamaica izokwakira Etats-Unis Panama yakire Salvador umunsi wa gatatu Costa Rica yakire Honduras Canada yakire Mexique izindi nkino zizoba itariki 20 z'ukwezi kwa mbere zosubira gukina gushika ubu rero igihugu ca Mexique ni ca mbere 18 Etats-Unis ya kabiri 11 Canada ni ya gatatu 10 none ko banza guhera mu bihugu by'ibihangange Mexique Etats-Unis Canada gashaza bwa buzinga bwa Panama ni ya kane amanota 8 Costa Rica ya gatanu amanota 6 Jamaica ni ya gatandatu amanota 5
indwi ni Salvador ifise amanota 5 nayo nyene Honduras ni ya nyuma ifise amanota 3 biboneka neza yuko haba hagenda timu zibiri muri group ko group igizwe n'itimu 8 nivyo bihugu biriyo nivyo bihugu byashoboye kwitabira urumva nko mi group igizwe n'ibihugu 8 gusa ribundi bihugu bito bwa Saint Dominique biraboneka yuko hashobora kuduga zibiri kugenda zibiri yego reka duha amahirwe Mexique na Etats-Unis yes na Canada ifise 10 Canada Etats-Unis yisha 11 bana kabaho sindayibona mu gikombe c'isi Canada Canada jeje mwese dayibona Etats-Unis narigeze kuyibona je Etats-Unis nisiba nigeze ibijya na Mexique bigira basiba aho bo babigeze kubaza umupresident yabatwaye ico gitwa Obama ati burya ati wowe uzi ko ari equipe nationale iri kirakina igikombe c'isi yabishuye yuko atavyazi yababaje ngo NBA yababaje ngo NBA urumva bya football ntibavyitaho cyane kubera abanyamerika bigira abantu bacibwenge cyane niyo champion yabatwaye urabona na NBA kuri imeze kuri districtire ni kuvuga diplome ya nyuma ushobora kwemera kugira ukine lisansi hajya kugira ukine NBA tuza kuvise lisansi n'imiburi lisansi y'amashuri bawa kaminuza lisansi basi ubundi hakina ba maître aba docteur umva bakina Joe bakobi ntibabone kujya bara docteur ba Jordan n'abantu bakomeye ba LeBron James n'abantu bakomeye cyane hajya barize baraminuza barabahinga barabahanga yumva rero football bacha bayifata yuko ari umukino w'abayiretre abantu nyene sinto avoyo ubu rero subuko tuza ko uri ufise capacité intellectuelle ariko bafise championnat nziza cyane iryoshe yitwa Major League Soccer bitwa ba David Beckham bakinyeyo Wayne Rooney nuze nantuze uyu Zlatan nawe yaraciye bose barakinye nantuze yagiye gutozayo Pep Guardiola yagiye kwimenyerezayo yego yagiye biboneka yuko bafise championnat nziza cyane ni championnat ikomeye yego bigeze kuba bafise n'abakinyi baba professionnel ndamwibuka kwitwa umunyegori yasamira Manchester United yitwa Tim Howard yasamira Etats-Unis nujya mukinyi wo muri Chelsea nuza Pulisic bamutabonye Captain America Captain America yes rero ni igihugu cya Canada bujya tucitege kuko urabona nkaba Alphonso Davies muri Bayern n'abakinyi bakomeye harundi rukinyi nabonye basharukina muri indi rukinyi rukomeye cyane muri Atalanta muri indi gawe harundi mukinyi akomeye umunyakanada umwirabure ashakina mu kipe ya njuwozi kwere n'uyo ni demi ya Bayern ntawo ari uyunda akomeye umwataka usanga bahari usanga bafise bakina mu mashampiyona atandukanye tutazi akina muri ni Jonathan David Jonathan David akina muri Lille top scorer mu Faransa igihe Jonathan David ni umunyakanada yego kabisa arakomeye cyane biboneka rero ko ashobora kubikora ugasanga no kuvuga Canada iri kiri bakanaye ko na Davis we mukinyi wa Bayern avuga ati gusiba igikombe cy'isi ndu igihangange ni atari yes rero tuve muri Amerique CONCACAF tuje muri Amerique Latine naho ejo barakinye Equateur yatsinze Venezuela kimwe ku busa Paraguay itsindwa na Chile iwabo kimwe ku busa Brazil itsinda Colombia kimwe ku busa Peru itsinda Bolivie 3 ku busa bakinye uyu munsi mwijoro mu bucagucagu irigwe izokina ejo na Argentine ejo igihe cy'isaha ni kuvuga n'uyu munsi twebwe yaza kuba bwakeza bageze kuri munsi igihe cy'isaha 7 z'ijoro irigwe izokina na Argentine mardi bazokongera kandi bakine Bolivia izokwakira irigwe Venezuela yakire Peru Colombia yakire Paraguay Argentine izokwakira Brazil derby sinzi ko iyo match harabazoyiraba nisanga derby muri America Latine izoba ari gihe cy'isaha 1 n'iminota 30 rimere credit uyu ndazi ese finale ya Copa America twayiravye yabaye santu mwayiravye je naho naravye twarayiravye abakunzi b'inkino burya baracari ni hatari bariho kabisa Chili izokwakira Equateur igihe cy'isaha 8:15 ku munsi wa gatatu akaba ari kuvyifashe iyi match ya Argentine vraiment naje umengo nzoyiraba David Neymar ko biboneka ko Argentine ngo yamaze kuba karifi na Brazil yamaze kuba karifi bashobora kuba bakina kugira amateka usanga ngo urumva ku rutonde kuno bimeze ni Brazil ifite 38 iyo yamaze kuba karifi zarahetse 38 Argentine yayikurikira ifise 23 kuvuga irusha 9 biboneka neza yuko hapasa zibiri
oya si zibiri gusa numvise inkuru ni groupe imwe ni amengo hapasa ibihugu bitanu ibihugu bitanu kubera Brazil mu gikombe c'isi bashaka kuba batangira ibihugu 10 hariya muri Amerika birashika ibihugu 10 birashobora kuba bishika bishobora kuba bishika kubera bo bafata Amerika du Nord amengo ni Amerika du Nord ni bine abana bamengo ni bitandatu ndaza kubira tuzobiraba neza tuzobishikiriza ni zibiri gusa nibaza ko groupe ni imwe bo bakinimwe nuko nyene niko bikurikirana we hari indi groupe wasomyemo oya yari Amerika umva bigawe mu kabiri hariho ibita Amerika CONCACAF na Amerika Latine abo muri Amerika Latine bagira groupe yabo abo muri Amerika du Nord ni groupe irengo na Brazil ni ibihugu byo muri Sud mugabo hariho n'izindi match umengo bafata bitanu vya mbere ngaha sivyo ndavyibuka neza mugafata bitanu vya mbere hama umengo hari ibindi bihugu bibiri ngaha vya icya gatatu n'ikindwi hamwe nivyari cyabaye cya gatatu n'ikindwi nyene muri cya gatanu n'icya gatandatu bashaka kinisho bita match de barrage match de barrage nazo birakunda kuba nukuvuga rero Brazil ngaje 38 yaramaze kuba qualifier Argentine ifite 25 nayo yaramaze kuba qualifier Equateur ifite 20 ni ya gatatu yani baza ko iba yamaze kuba qualifier kira Chili ifite amanota 4 ya kane ifite amanota 16 Colombia ni ya gatanu ifite 16 Uruguay ni ya gatandatu ifite 16 nayo nyene Peru 17 Paraguay 18 Bolivia ni 9 Venezuela ifise amanota indwi ni 10 niyo ya nyuma iyo nibaza ko yamaze gukura ya karenge Venezuela ego nibaza ko uko vyifashe reka cyo tujya no muri Europe turabe ingene inkino zagenze barakinye kandi mengo bazobandanya abakina yego yes reka tuve muri Amerique du Nord no muri Amerique Latine tabe hamwe ngene inkino zagenze ku mugabane wa Buraya nabo nyine bariko barakina bashakisha itike zo bashikana muri Qatar mwaka wa 2022 bageze kuri juru na 9 ku majirone 10 bazokina Azerbaijan ejo yatsinzwe na Luxembourg ibitsinde 3-1 Azerbaijan bahabwa ni karata itukura Macedoine du Nord yatsinze Armenie ibitsinde 5-0 Uburusiya bwatsinze Chypre ibitsindo 6-0 ari bihugu nka Chypre vuma gusubira Uburusiya ntibitangaje Georgia yatsinze Sweden yabaze 5 ibitsindo 2-0 Georgia ibihugu by'Uburayi ntavyo kujenjeka byose biba bikomeye Slovakia na Slovenia banganya 2-2 ibihugu byahoze bigize ISS Romania na Islande banganya ubusa ku busa Islande cyo gihugu nakubwira gifise abantu bake cyane gifise abantu bangana 300 bonyene ariko no kucihagararako ekipe ya Allemagne yatanze isomo rya ruhago nko abanyarwanda babivuga gisumbwana n'intara ya Ngozi namuyinga nibaza kwiruta muyinga burya turafise turabarenza kure ni muyinga turafise mu 1800 ya Allemagne igihugu cy'Ubudagi gitsina igihugu cyitwa Liechtenstein ibitsindi 9-0 iri nisomo rya ruhago niko abanyarwanda babivuga 9 nabonye bitwa ba Thomas Mura batsinze Thomas Müller Basane Gnabry bategeza gutsinda bitwa ba Joshua Kimmich igihugu gisanzwe gikarira ibihugu biba bikiri mu nzira y'amajambere ana Allemagne yarigeze gutsinda Arabie Saoudite itsinda 8 mwataka yitwa Miroslav Klose uracamwibuka nawo mubagira Klose ni bafise lokoro mu magora 5 y'umutwe mu ndiye nta numwe murusha ibitsinda amagora 5 y'umutwe uje muri mondial niwe wa mbere Miroslav Klose kandi wabona ko ari umuntu akuze yahise na kariyeri had 2000 yaciye aheba oye yagiye bwahebe na 2006 yaraboneka ko akuze oya 2006 yarakinye 2006 yarakinye agiye kuvuga retraite muri 2010 ya mondial ya 2010 ni ata yarakina mbwa yatsimbura kipe yari igizwe nabo bitwa ba Olivier Kahn na Philippe Sanzo wari umudirecteur technique wa Bayern no Miroslav Klose muri Bayern umuntu akomeye cyane ndazi yeje umudirecteur technique washobora kuzibura ibihagacira abantu bigeze gukina cyane abadagi
abadagi Turiko barahawe tubibona ino usanga umuntu yarakiniye ekipe raba nka ba Marike Marike bakazadi muri Vital abantu babayatete ntabwo niyumvira ngo bakwizera Didone ba Viritse niyo ngabo vema nta gaciro baba mpazanyana niba kubura abantu ubakiwa mu munima kushimira utwara umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi Vendi kuriyo ngo yigeze kubona ingene ngo yavuze yuko abantu bakiniye ama ekipe bohabwa agaciro afatiye kuri ba Marike na ba Kazadi uvuga ngo Vital ikinye baragera igihe banjari ngo ntibabamenya barabashira pembere ngo bakabarihisha ariko mu nyuma baza kubaha amabaje babaha n'ubuzi bumwe muri Vital yego ibaze bo Marte isindwa na Croatia yaba Luka Modric bitsindindwi kuri kimwe bari ibihugu vyihanitse Modric ba Rakitic ba beshi ba bitwa ba Kramaric bose n'abahajya ba wo mutipe hoze muri Real akina muri Chelsea nuze ya kina hagati Kovacic abantu bose ni basici ajya Kovacic muri Serbia Kovacic avuka hamwe na ntuze na ba Vidic oya Vidic n'umunya Serbia avuka na ntuze nawo ndekwe muri Chelsea nuze ya Ivanovic bani Ivanovic aba bapu umwe ntuze yigira kujya meyo Suarez Pulisic n'umunyamerika Pulisic n'umunyamerika ago rutwa Perisic Ivan Perisic ari umukinnyi yakina ari muri Inter de Mirugu ari umukinnyi yakina muri Chelsea kuri zibi yambara nimero zibi nyene igeze kuribwa meyo na Suarez nawo nyuma ya Serbia nuwitwa Ivanovic ya mutipe yarakomeye gose nawo muri Serbia yarakomeye bari barakomeye n'abantu biremye yego ni Croatia rero yaba Modric na Rakitic yatsinze Marte ibitsindindwi kuri kimwe Greece itsindwa na Espagne iwayo igitsindo kimwe ku busa abagiriki bigeze gutwara igikombe ca Euro muri 2004 ata muntu yavyibaza abitwa ba Nicoladis bose ni ba amazina y'abantu y'Uburaya osi ni bya ndi vyingahe wacu ndi kumana bigirimana yari bihugu usanga bisa amazina usanga harimo akana habimana wiza Serbia ngo iki uci ibintu ko ayo mazina usanga afite cyasiguye ajyo usanga ba Ibrahimovic bisigura ngo ngenda ngo Slobodan Milosevic abanyapolitike batwaye biriya bihugu biragoye ntawo bimenye yego okay ni umuntu uzanaho muri ayi mu gihugu cyitwa nindega bashi muri Iceland usanga bahezwa na son ngo Richardson ibintu nk'ivyo Ireland na Portugal banganije ubusa ku busa Portugal bayaye kato rouge bashi iyo katoje bayihaye ngo nituraraba neza ngo dusesengure iyi kato rouge ndaza kwibabwira ndaza kubiraba neza Moldavie iza gukina uyu munsi na Ecosse nibaza ko atari ca gihanganye Cristiano Ronaldo bajya bazironka gakiba bajya nayirose kiba gitangaza uyu munsi rero Moldavie iza gukina na Ecosse Italy iza gukina na Suisse gikisaha 3:45 Moldavie na Ecosse ni gihe kisaha 1 y'ijoro Hongrie iza gukina na Semale igihe kisaha 3:45 Irlande du Nord ikina na Lituanie izaha 2:45 Autriche ikina na Israel isaha 3:45 ndakeneye kuraba match ya Israel ndabenge n'abayahudi bakina match ya Israel mukinyi nzi wo muri Israel numwe yakiniye Mani Yossi Benayoun yes mengo Arsenal bageze kumutiza muga nta match yigeze akina Yossi Benayoun abandi bakinyi vraiment ntitwametriza niba bafise n'abakinyi kuko bafise na championnat nziza championnat birakomeye mugabo Maccabi Tel Aviv Maccabi Haifa ibintu nk'ivyo Autriche itakina na Israel rero gishisa 3:45 Angleterre ikinira Albany iyo saha nyene Andorre ikinira na Pologne bare Lewandowski gishisa 3:45 Denmark ikinira na Les Îles Féroé gishisa 3:45 urabona ko ari match nyinshi zihari ku isaha imwe Bosnie Herzegovina izokina na Finland Norvege izokina na Estonie Turki ikina na Gibraltar Pays de Galles ikina na Belarus Belgique ikina na Estonie France ikina na Kazakhstan kandi kuyihivyayo kabisa aho bavuga ko Paul Pogba atazokina urwo rukino yaravunitse nta kibazo nayo kumenga arabafasha Paul Pogba ubona ko afasha Ufaransa ariko ekipe ya Manchester United n'ubu
byanse kubona ibintu ni nawe mu star wa mbere buryo baba bafise kandi nigeze kuraba haraka video naravye ejo ariko barekana cyagiye batwara Ligue des Nations ya Ligue des Nations bimwe batwara hari muri mita bari muri vestiaire yafashe ijambo kabwira abakinyi ati murabona igice cya mbere twakinye nabi vraiment igice cya kabiri tuzi turi determiné dushobora gutsinda kandi igikombe tugitwara courage kabisa yena baha courage avuga ati tutegerezwa kugitwara ari muri vestiaire abona ko ari umukinyi vraiment ahinguva abandi yego ahinguva abakinyi kandi muri France baramwemera cyane Montenegro izokina na Pays-Bas ejo igihe cy'isaha 2:50 ku munsi w'Imana Croatia izokina na Russie, Slovenie ikina na Chypre, Malte ikina na Slovaquie, Liechtenstein ikina na Roumanie, Macedoine du Nord ikina na Islande, Arménie ikina na Allemagne, Espagne ikina na Suède, Grèce na Kosovo, Luxembourg na Irlande, Portugal na Serbie, Montenegro. Écosse ku munsi wa mbere ikina na Denmark, Suisse ikina na Bulgarie, Senegal ikina na Angleterre, Irlande du Nord ikina na Italie, Israel ikina na Desire Felowe, Autriche ikina na Moldavie, Albanie na Andorre, Pologne na Hongrie, Bosnie Herzegovine mardi izokina na Ukraine, Pays de Galles ikina na Belgique, République Tchèque ikina na Estonie, Gibraltar ikina na Estonie, Montenegro ikina na Turquie, Pays-Bas ikina na Norvège, Finlande ikine n'Ubufaransa. Nigoro rukino ruzohereza ku munsi wa kabiri igihe cy'isaha 3:45. Rawo nyene ku ntonde kuntu intonde zimeze muri groupe A. Yes, groupe A. Equipe ya igihugu ca Portugal gise 17, Serbie 17, Luxembourg 9, Irlande 6, Azerbaijan ifise inota rimwe, Portugal na Serbie ngaha baramaze kuronka itike. Espagne ifise 13 muri groupe B, Suède 15, Grèce 9, Georgie 7, Kosovo 4 muri groupe C, Italie 18, Suisse 18, Bulgarie 8, Irlande du Nord 5, Lituanie 3, France muri groupe D ifise 12, Ukraine 9, Finlande 8, Bosnie Herzegovine 7. Muri groupe E, Belgique 16, République Tchèque 11, Pays de Galles 11, Estonie 18, Biélorussie 3, Danemark 28, Écosse 17, Israel 13, Autriche 10. Aha ni muri groupe F, Danemark ifise 28 yaba Eriksen naba Martin Odegaard tubona wa mukinyi wa nje muri Arsenal naba Martin Braithwaite tubona muri FC Barcelona aba nabanya Denmark nayo Denmark ikomeye cyane yamaze no kuronka itike. Yes, muri groupe G, Pays-Bas 19, Norvège 17, Turquie 15, Montenegro 11, Lettonie 5, Gibraltar ifise ubusa. Gibraltar ntibaza yuko ngaha yamaze kwiyakira. Muri groupe H ni Russie ifise 22, Croatia 20, Slovaquie 11. Muri groupe I, Angleterre 20, Pologne 17, Albanie 15, Hongrie 11, Andorre 6, Senegal ubusa. Muri groupe J, Allemagne 28, Macedoine du Nord 15, Roumanie 18. Ngaha Allemagne namaze kuronka itike. Ego akaba ari uko bimeze. Arménie muri groupe G ifise 12, Islande ifise 9, Liechtenstein gushika ubu ifite inota rimwe ya equipe iruka kurya ibitsindo 9 vyose vyakavagari rukuri kwa muntu ni hatari. Akaba ari vyifashe muri Europe abo ariko barakina bashakisha itike zo bashika muri Qatar mu mwaka wa 2022. Ngira ngo Jibril taje kubona amalezita amwe muri Afrika, muri Amerique, i Burayi ingene bazohura barondera itike izo bashika muri Qatar. Gaturabe amakuru make yavugwa hanze y'ikibuga aho duhera muri equipe ya Barcelona. Equipe ya Barcelona ni kuvuga muri equipe ya Barcelona zamaze guhindura umurisho. Umumenyereza Xavi Hernandez yamaze guhabwa akazi nk'umumenyereza mukuru wa FC Barcelona, aho nabonye yaje azanye n'amananiza kabisa amategeko akomeye cyane. Sinzi nkawe nk'umuntu akurikirana ibintu by'umupira bijya bintu vya Xavi ubibona gute? Sikora mu amahigwe urabona ko adora isisa ese urabona ko equipe ya Barcelona ari cyo gihe cyo kuzuka ikava mu bihe bibi ikava muri meforme narya ishi kandi yatwaye n'ibikombe vyinshi. Bo Xavi no muri legendary mwiza kandi urabona no muri legendary
batamuhaye ekipe bimwe bavuga ngo ngo nukuvamira ngo nugupfa kwinjira uko nyene abana ko avuye mu kipe ya Arasad bakubwiye ko iyo kipe ya Arasad itarigera itsindwa na rimwe canke ngo inganye kuva ito yaramukoceje imyaka 2 inga Arasad imyaka 2 biboneka ko Zavi ari umu entraîneur ashobora kuza afise experience muri FC Barcelona hanyuma uko tubimenyereye burya je novuga ni nka leta turabona leta iyo iburonse umuperezida azahindura ibintu byose ashaka agashiraho ibyiwe bishasha niyo bamwumva ngo leta nshasha sasa leta ya Zavi nayo ego yahinduye ibintu byinshi ariko nkumbure nivyabona nkube asanze Vestiaire burya gutakaza canke ekipe kumera nabi biva ku bintu byinshi nkumbure yarabonye yuko nk'akajagari kari muri Vestiaire yagabanije akajagari kari muri Vestiaire nk'ubu yafashe abashira kugufungura uko bazobashira hamwe bose kandi bagafungura barabana bimwe byo gushira imeza hagati après les entraînements mukafungura murabana ngo hoya babujije no kurya ibintu ngo mayonnaise yabahaye amategeko kurya ibintu bigize umva yahinduye ibintu byinshi kandi Zavi nkumbure nuko abizi yuko biba bifise ingorane canke akagira ku mategeko nawe asanzwe aba yaragiriye ko akina umupira kuri Pepe Guardiola kandi benshi bavuga yuko ibintu byose yahinduye bisa n'ivyo Pepe Guardiola yagize muri FC Barcelona ndege Barcelona nayo urabona ko yitwara neza yego yitwara neza gose kandi urabona ujya tugaza kumubera muri legendary ko yaramukoceje bagirana ibihe byiza batwarana ibikombe byinshi aho yashitse yihaniza na Pique sinzi ya TV sinzi ingene yitwa oya nta zina bashize ko asanzwe atanga ikiganiro Pique kuri iyo televiziyo ngo ni mu kabiri ngo ni yamwihani na Vandredi yamwihanije yuko atosubira guhirahira ngo asubire gutanga ikiganiro kuri iyo TV nkumbura usanga yavuga ibintu bica ingufu abandi bakinyi canke wenyene Pique muriwe ugasanga biramwonona ntagitanga umusaruro muri FC Barcelona nkuko yahora utaha yes ngaha rero hariho amabwiriza indwi Xavi yazanye muri FC Barcelona ibwizwa mbere ivuga ngo abakinyi bose basabwa gushika mu myimenyerezo isaha imwe n'inusu imbere yuko imyimenyerezo itangura ukura vyumva ibwirizwa rya kabiri ivuga ngo staff iteza gushika mu myimenyerezo n'ibiri amasaha abiri imbere yuko imyimenyerezo itangura no kuvuga abajya aba vice coach nk'umunyezo b'abagardien abaganga bose bategetswe gushika n'imibiri amasaha abiri imbere yuko imyimenyerezo itangura ibwirizwa rya gatatu rivuga ngo abakinyi bazofungurira mu kigo c'imyimenyerezo yes no kuvuga naje kuza uvuga ngo wariye mwese muzoriraho nyene kandi mwese musangire ibwirizwa rya kane rivuga ngo ibihano byategekanijwe kubuzorenga imabwirizwa yose gatano ibihano birashobora no kwiyongera iyo umukinyi asubiye ikosa yigeze gukora nko guceka mu myimenyerezo no kuvuga bice byiyongera gatandatu je n'ibwirizwa ya gatandatu inyuma y'amasaha 48 imbere y'uko urukino ruba birabujijwe ko umukinyi ataha atevyiwe vuga ngaho azobariho nabamaneko no kuvuga imbere ikipe ziburaye inyuma y'amasaha 48 imbere y'uko urukino ruba mukangira bihenze bavuze ngo inyuma n'imbere y'amasaha imbere y'uko urukino rutangura nta mukino bindi usaba abantu bari mu bubare mu bintu bifise akamaro ko marigara muri boîte umwe wese ari muhira ari pose umwe wese ari pose ivyo birabujijwe nukuvuga ibwirizwa ry'indwi rivuga ngo nta kamwana wa mama nukuvuga abazokora neza mu myimenyerezo nibo bazokina mu kibuga nayo uvuga ngo urashoboye ngo ibiki navyo kubembereza n'abamenyereza bo ngahe iwacu mu Burundi bavyumvireho canke abamenyereza ba equipe nationale kuko ari n'abakinyi bahamagarwa sana na equipe afise umukinyi afise discipline ni wakwiye gutangura mu kibuga yes urumva nukuvuga ngaha discipline ntiri hajya mu kibuga gusa iri mu bintu biboneka yuko Xavi yazanye discipline muri equipe kandi ipfuza n'intsinzi ikomeye kandi ikindi kintu nabonye abakinyi bishimiye bango iyo bari mu bakoca baje muri Barca abakinyi bose kana ko bishimiye narije ko Barcelona ifise abakinyi burunganwe bakiri bato bose ubona amafoto ari kumwe na ba Dembele yahise agaruka n'inyuma yo kuvunika yahise agaruka ako iyi nkuru ivuga ngo Cedric Bakama ashobora kuza niki yarabitangaje avuga ko umwataka wa mbere azozana mu kwa mbere Cedric aro nini nkuru nazinditse ndumva bavuga ngo abitwa ba Rudiga bose Rudiga muri Real Rudiga rezi niwe mushaka
abitwa ba kandi yase no gusinya abitwa ba Sterling bose na Sterling Twateza ko Sterling kubaza nawe nyene muri nigiza ava mushaka ngo na Cedric Bakamba Cedric Bakambu none se umukinyi mwiza ni mwiza yakinye muri Villarreal niwe yabatsinze hamwe na ntuze na Cristiano Ronaldo ari nkuru yazindutse iravuga yuko ngo ujya hari yari yitoje ntanyagiye izina yitoje ntuze na Musinda giye wane Laporta yavuze yasongiye kuvuga yuko ngo Cristiano Ronaldo naze nyabona muri Barca ntibamugure kuko biravuga yuko Cristiano Ronaldo mu gihe Cristiano ntuze nya Manchester United tazoshobora kuja muri Champions League hazogumanya azoguma rero bariko bavuga bati rero nibareba cyamufatira aho nyene ashija muri Barcelona Cristiano Ronaldo muri FC Barcelona biba biryoshe ariko muri spectacle biba biryoshe ariko nuko erega ko iminsi igenda barasaza arasaza mugabo uriko uraraba ishaka afise ntamusaza mugaragarako muga nta musaza aragaragaza acaboneka ko afise ingufu kacubona na Messi agarutse muri FC Barcelona umwaka mu gihe nani Paris Saint-Germain nayitoshika ku ntumbero y'ivyo yabaguye ashaka kugaruka reka turindire turabe legendary wabo gusa Cristiano agarutse ivyo bari ibintu biryoshe ku ruhande rumwe ariko nibaza bagiye gukina muri class kugira bamutere imitwe y'ingurube hariya muri Madrid ari ibintu nyene ni nka kujye yaja muri City ntivyari gukunda abafana ba United bari kumubangamira kabisa ego reka turindire ivy'aba bantu turabi bizogarukira turabi vya Xavi Hernandez na FC Barcelona turabikorera ko agiye kuba umurokozi wayo canke se sizere bizoke kandi bibusa neza ko azo match izotangura ku match ya derby yitwa Espanyol Barcelona twavuye kuri Xavi reka ndabibutse wa mukinya habwa rouge uri Portugal ni Pepe yes ibitangaje ni Pepe kabisa niwe yiriye kandi ujya nawe amwita Mr Marouge mbere nkeka amaze gukorera amakosa menshi muri surface de réparation eko okay hama rero izindi nkuru twovuga naho equipe ya Aston Villa yamaze guhakazi Steven Gerrard yes mu legendary wa Liverpool no wasigaye ari umumenyereza wa Aston Villa reka turindire turabe uyu mu legendary wa Liverpool turabe ngira nibazo subira Dragon Club umukoca mwiza pe umukoca mwiza ubona ko itimu yitwa Rangers yayigize equipe y'igihango ijya gukina ama Europa League itaho rikina itwara champion buri mwaka hariya nibaza ko ayisize imeze neza cyane yego mukanya umwanya n'umwanya ushobora kumva na Frank James Lampard nawe nyine yahawe akazi muri Norwich City reka turindire ngira ngo ku munsi wa mbere twabimenye neza tuzoza tubaha inkuru zitomo champion y'abakoca bakinye umupira kabisa nukuri burya umupira w'iki gihugu uryohe cyane kurabona n'abakoci b'ama generation ba Zidane ba Gerrard ba Lampard ba Vieira Ole naho biriko biramunanira ba Ole ba Thierry ari nubwo byabananiye bose ariko barakoca nizere ko na Thierry ari burya azote baronka aracyari umunyeshuri kandi afise ubwenge ko na Vieira yari très intelligent kandi kuba vyaramunaniye bizigura ko ari umuswa hajya birakwiye ko nka Arteta yo kuyumvira kaza na Vieira ntuze Thierry arakamubera nk'umukoci wa kabiri usanga Arsenal iryoshye kabisa usanga biryoshye cyane reka rero turindire turabe ingene bizogenda nibaza yuko tuzosubira kugaruka mu kiganiro c'inkino ku munsi wa mbere aho tuzobabwira ingene inkino zifashe reka rero tubashimire cyane amakuru twabateguriye naha agarukiye nkabashimiye mwese bariko muradukurikirana nkaba ndabakengukiye gose mwese aho muherereye mugira aho mubaho jewe nari Jean Paul Dunia Le Monde kuri micro mfatanije na mugenzi wanje hano bamwita Jibril reka nawe ndagushimire cyane wakoze kuza kumfasha reka nongeye nshimire cyane MC Mango yari kuri kamera niwe yatumye aya mashusho yabana nkuko muri ko murayabona nshimire na Bizimana Twayibu yari karamfasha kugira ngo aya majwi ashobore kubashikira arongorotse neza cyane mwese ndababwiye nti muri abantu b'abagabo respect reka rero ndabakengurukire ndibutse ko yari Iwacu Top TV mu kiganiro Iwacu Sport News naho gutaha ku munsi wa mbere ciao bye hasta la vista yes only football can make you feel like this